Haleluya. Haleluya. Abagiriye ubuntu tugashobora kubana hamwe muri kino gitondo, tuduze ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu KRISTO umwami n'umukiza wacu. Haleluya. Reka ntangure nidondora, amazina yanje nitwa Arnaud UWAMAHORO. Nije Imana yateye iteka kugira ngo dushobore gusangira namwe ubwoko bw'Imana, dusangire amajambo yayo, ayo Imana yagenye kugira ngo twumve uno munsi. N'umunsi mukuru udasanzwe. Haleluya. Fatireho n'akaryo ko kwifuriza isabukuru nziza ishengero ry'Imana. Amen. Umunsi wa Pentekote utwibutse ikintu gikomeye. Umunsi wa Pentekote niho mpwemu yera yururutse kubana n'umwana w'umuntu. Ku munsi wa Pentekote niho tubona ishengero nyezina ryaratanguye, riraja ku mugaragaro, rirakora ibikorwa bidasanzwe. Haleluya. Isabukuru nziza rero. Isabukuru nziza yewe. N'umunsi w'akanyamuneza. N'umunsi mwiza dukwiye kunezererwa nk'abana b'Imana. Reka turabe ijambo ry'Imana dusanga harya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, gice ca mbere. Turasoma umurongo wa 3, umurongo wa 4, cyo dusimba dusome umurongo wa 6 tugere ku murongo w'8. Kandi duheje gusoma ayo majambo duca tuzingurura urupapuro rukurikira muri igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nyene, igice ca 2. Turasoma ku murongo wa 1 kugera ku murongo w'8, hama cyo tuvuga amajambo make kuri iyo mirongo, cyo dusenga Imana, hanyuma tubandanye n'ibikurikira. Haleluya. Tugiye kumara iyi minota tuvugana ku majambo afise urufatiro ruvuga ngo icabona ca KRISTO. Icabona ca KRISTO. Ndabira mugenzi wawe mwicaranye umumbarize ati by'ukuri uri cabona ca KRISTO? Haleluya. Icabona ca KRISTO. Reka rero dusome amajambo y'Imana. Ajya ku murongo wa 3 aravuga ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye. Ku murongo wa 6 nuko bakoranye baramubaza bati mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati si byanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzobivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Imana ihabwe icubahiro. Ibyakoze n'intumwa 2 duhere ku murongo wa 1 tugere ku murongo w'8. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemwo. Habonekera ibirimi byigabanije nk'iby'umuriro, bibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, akorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Barumigwa bose baratangara bati mbega aba bose bavuga si abanyagalilaya?
kandi niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu izo twavukanye. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Mu gice ca mbere c'igitabo c'ibyakozwe n'intumwa, amajambo twamaze gusoma aratwibutsa Yesu amaze kubabazwa agapfa, ko ibyiwe bitaciye birangira, yarazutse. Imana ishimwe cyane. Yarazutse. Kandi iki cyo kuzuka twebwe uno munsi nk'abizera ni ikintu cyane ikimenyetso kitabesha, kitwemeza neza ko Kristo yari umwana w'Imana. N'ikimenyetso kitwemeza neza ko Kristo yanesheje urupfu. N'ikimenyetso kitwereka neza ko Kristo yanesheje Satani. Imana ihabwa icubahiro. Iyo Yesu atazuka, mubyumve neza, iyo Yesu atazuka nta Pentekote yari kubaho. Iyo Yesu atazuka nta gakiza kari kubaho. Iyo Yesu atazuka nta shengero ryari kubaho. Ariko Yesu yarazutse. Uno munsi ni muzima. Imana ishimwe cyane. Amaze kubabazwa akazuka, ngo yaciye abiyereka ari muzima. Niko twasomye mu ijambo ry'Imana. Yiyeretse abigishwa biwe ari muzima. Ari muzima, arabiyereka. Kandi ngo atanga ibimenyetso byinshi bigaragara, bifatika. Umve ndababwire, uku kwizera dufise, aka gakiza dufise, inkomoko cyangwa ishimikiro zako cyangwa inkomoko cyangwa urufatiro rw'uku kwizera dufise ntibituruka mu migani, si harabaye, si mu bitito, oya. Haleluya. Aka gakiza dufise, uku kwizera dufise, inkomoko si mu migani, si mu bitito, oya. Inkomoko ni mukuri ko Yesu Kristo umwana w'Imana yapfuye arazuka. Amen. Hari abantu baje ngaho bakarya bagahaga, bagatangura kuvuga ibyo bishakiye. Ikindi gihe twebwe twatahwira ibanga tugakurikira Imana, bakatubona umenga turi abantu b'imburabwenge, turi abantu batazi ico barimwo cyangwa ico barico. Twaganiriye n'umupapa akuze icyo gihe ariko yegereza imyaka yo gupansiona, hamarambwira ati Arnaud, akoresha ijambo ry'igifaransa, ngo muri inosi nta false n'imwe ihari ingana na Bibiliya. Mu yandi majambo y'ikirundi yashatse kuvuga ngo nta manyanga, nta bubeshi, nta kinyoma kihari kingana Bibiliya. Arabimbwira. Noze ati kubera ko uvuze ayo majambo, aravuga ati aya majambo mvuze ndiko ndategura vuba aho nzohava nja mu karuhuko, ndiko ndategura kwandika igitabo. Ati icyo kibazo mbajije uzogisoma, inyishu uzoyisoma muri icyo gitabo ngiye kwandika. Ati nzokwandika igitabo citwa, abivuga mu gifaransa ngo l'homme créa Dieu. Mu kirundi ngo Imana, no, umuntu arema Imana. Murumva? Aragerageza aranyereka ko ibiturimwo byose atari byo. Ibiturimwo ari iby'abazungu, ibiturimwo ari kinyoma cyambaye ubusa. Ariko aragenda ababwire ngo ibiturimwo n'ukuri, kandi gukurikira Yesu nitwazime. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Arambwira ati iki gitabo nzocandika, ati kandi amara kucandika ndazi ko nzo umiliyonere, kuko abantu benshi bazokigura, nzoronka amafaranga menshi. Ndumva bibaje umutima wanje. Umutama kuze ariko aregereza kuja mu karuhuko k'abakuze, kabageze mu zabukuru. Ariko kandi bene data, Yesu arabiyereka ari muzima.
kandi atari mu majambo gusa, arakora n'ibimenyetso, arabereka, arakora ibitandukanye hagati mu bigishwa biwe bimenyekanisha ko ari muzima. Uno munsi ishengero turagomba kwizera, turagomba kubyatura, turagomba kumenya ko Yesu ari muzima uyu munsi. Turagomba kwizera, turagomba kwatura ko uno munsi avuga kandi uno munsi arakora. Imana ishimwe cyane. Uno munsi turagomba kwemeza neza ko agendana n'abamwizera. Imana ihabwe icubahiro. Turi ku ijambo rivuga ngo icabona ca Kristo. Ivyo ni twebwe tugomba kubishingira intara. Ivyo ni twebwe tugomba kubivuga kuko Kristo aba muri twebwe. Haleluya. Ntiyakoze ibimenyetso gusa. Ajya amajambo twasomye yatubwiye ngo yaranabigishije ivy'ubwami bw'Imana. Iminsi 40 Yesu yayimaze abigisha ivy'ubwami bw'Imana. Ivy'ubwami bw'Imana. Ibitangaza yarabikora n'ivyo. Mugabo kandi ivyo bitangaza ntiyabikoze byonyene, yarabigishije ivy'ubwami bw'Imana. Icerekana ko ico Imana igomba kuri twebwe suko tubona tuvyibushe gusa, suko tubona dusa neza gusa inyuma gusa, ariko irashaka ko ubwami bwayo tubumenya kandi buba muri twebwe. Haleluya. Ubwami bw'Imana bube mu baremwe bose. Ico ni Imana igomba. Ubwami bw'Imana. Iri jambo abantu benshi rabagora gutahura. Tuvuze ubwami bw'Imana hari abantu badashobora kubitahura. Mugabo reka dukoresha amajambo yoroshe. Ubwami bwose bugira umwami. Imana iragomba ko ubwami bwayo buba mu mitima yacu. Imana iragomba kuganza ubugingo bwacu. Imana iragomba ko ubwami bwayo buba muri twebwe. Abari yiganza mu byaremwe byose, mu baremwe bose. Imana irashaka ko iganza muri twebwe. Uno munsi turi kumwe n'abitwa ba KRISTO. Byukuri uravye ubuzima bwawe urabona ko Imana ari iganza ubuzima bwawe. Erega ahari ubwami bw'Imana, ubuzima buri mu bwami bw'Imana habamwo kugendera mu kuri. Wowe ubuzima bwawe buri mu kuri. Wisuzumye urabona ko ubwami bw'Imana ari bwo buba muri wewe. Imana ni iganje muri wewe. Imana ihabwe icubahiro. Haleluya. Ikintu kirakomeye cyane. Abantu benshi tubaho ubuzima atari ubw'ukuri. Ibyo dufise, amazu, imiduga, ibitandukanye, usanga bidakomoka mu kuri. Usanga ubuzima tubamwo atari ubuzima bw'ukuri. Usanga tugenda turanyaga iby'abandi. Usanga tugenda turarenganya. Tugenda turakora ibintu biteye isoni, ibintu biteye ubwoba. Ubuzima bwacu ntibuba mu kuri. Mugabo ahagaze ubwami bw'Imana, aho Imana iganza, ubwo buzima buba buri mu kuri. Ubwo buzima buba ari ubuzima bw'umuco. Abantu benshi ntibagendera mu kuri. Ubuzima bwabo ntiburi mu kuri. Ubuzima bwabo bwubakiye ku kinyoma. Ubuzima bwabo bwubakiye ku manyanga. Ubuzima bwabo bwubakiye ku buryarya. Ariko aho Imana iganza, ubugingo Imana iganza buba mu kuri, buba mu muco. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Abantu bakaba mu kinyoma bakibeshera. Mumbabare nkoreshe kano karorero, navuze kuba inzu, imiduga n'ibindi. Mugabo umuntu akagendana n'urukoba rutari rwiwe. Yavutse yirabura, akura yirabura, turamubona. Mugabo no munsi tumubona asa n'abazungu. Uwo muntu ntari mukuri, uwo muntu n'umubeshi. Maye dufashe cyane. Uno munsi bigeze kure. No munsi bigeze kure, murabibona kungurukana bumenyi. Abantu baragendana ivyicariro bitari byabo, sinkoresha rya jambo. Ibikiriza bitari byabo. Kugira ngo bagerageze kumva ko ari abantu nk'abandi. Mugabo nturi mukuri, bamukuri. Uyu munsi umugabo muri kumwe si kwawe. Sindabivuye nka babandi. Mvuge ngo uri kuragerageza kwiba umugabo w'abandi. Ni wakugaburira, ni wakurihira inzu, si umugabo wawe. Imana dufashe cyane. Haleluya. Haleluya.
ubwami bw'Imana aho uri harangwa n'ukuri. Imana ishime cyane. Harangwa no kwera, ukwera, harangwa no kugororoka, harangwa no guca bugufi. Mu mutima wawe ukisuzuma ugasanga ugendera mu binyoma, nk'ibyo nariko ndavuga cyane n'ibindi ntashoboye guhabwa. Ugasanga imishatsi yawe ntabwo ari ya vrai, ni binyoma, ni ibintu wometse ko wowe nturi mukuri. Abantu benshi ntibari mukuri, wowe nturi mukuri. Inzara ugasanga warateragiye ku ibintu, wowe nturi mukuri. Ubwami bw'Imana buganza mu mutima wawe, wowe nturi mukuri. Imana dufashe cyane. Haleluya. Turi kumwe? Haleluya. Haleluya. Twemere ubwami bw'Imana buganza imitima yacu. N'icyo Imana igomba amara iminsi 40 ababwira iby'ubwami bw'Imana. Umwitwarariko w'Imana si uko turonka amafaranga menshi ku makonti. Imana irashaka yuko ibyayo iby'ubwami bwayo biba mu mitima yacu. Haleluya. Twabananije dusoma ngo maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data. Aha bari ku musozi wa Elayono. Arabwira ati igihe canje cyo kugenda kirageze, ndagiye. Mugabo naho ngiye ntimuve hano, murindire isezerano rya data, iryo mwanyumvanye ryo guhabwa mpwemu yera. Murindiriye Yerusalemu, mube patient, mutekane, mutuze, mugume hano i Yerusalemu, ntimuhave, murindire isezerano rya data. Natwe mu buzima bw'impwemu biradusaba kurindira, biradusaba gutuza. By'ukuri hari ibyo tutokwishoboza atari Imana idushoboje, hari ibyo tutokwishoboza atari impwemu yera adushoboje. Reka ushaka guhagarara mu kibanza kitari iwawe, urafise impano Imana yaguhaye mu gikorwa cyayo, mu buryo bw'impwemu uyikorera. Reka gushaka kwiduza Imana atari kudugije. Hagarara mu kibanza cyawe sha, sibyo none? Nimba uri umuririmbyi wa baking, hagarara utekane, ubekinge neza. Utarashikira aho Imana ikuduza ube uririmbisha, babita validate, tekana buragundi hajya kuri baking, sibyo none? Rindira Imana ikuduze. Haraho udashobora kwishikana atari Imana ikudugije. Haleluya. Nimba kuri programme y'ishengero uri ku ijambo ryo gusenga, rindira. Haleluya. Haleluya. Ntushake kwiduza ku ijambo ry'iminota 30 atari Imana ikudugije. Rindira. Imana izokuduza igihe nicashika. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana turi kumwe. Ntimuve Yerusalemu, nimurorere gushika isezerano rya data rishitse. No mu buzima busanzwe, reka gushaka kuduga n'ingoga, reka gushaka gukora ibintu n'ingufu nyinshi, ukore n'amakosa menshi kugira ngo uduge ushikire banaka. Rindira, tuza, shira umutima hasi. Reka kwambara ubusa ugenda mu mabarabara, ugenda uhenye umenga ufise ibyo uri kuradandaza kugira ngo watire abantu bakuraba, abahungu bagushima, abagabo bagushima. Ibyo bireke, tekana, tuza, urindire isezerano ry'Imana. Haleluya. Umaze igihe utararonka akana, umaze igihe mu rugo bitagenda neza, reka kuja mu bapfumudi. Rindire isezerano ry'Imana, lirindire utekanye, igihe nicashika Imana izobikora. Haleluya. Ku murongo wa 6 ngo nuko bakoranye baramubaza bati, mwami iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si byanyu kumenya iminsi cyanye ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene. Nukuvuga ngo abigishwa bamubonye yazutse aravuga ati, ubu rero affaire termine, ubu ni sawa, tugiye kuba abantu bakomeye,
abatware bakomeye babo bariko baramubaza, babona ivyubahiro vyo mw'isi, babona ivy'ubwami bwo mw'isi. Mugabo Yesu arabwira ati cece kabasha, ivyo si vyanyu kumenya, ivyo si vyanyu kumenya, igihe si kiri mutekereze. Nukuvuga ngo ikintu gikomeye cyane ku Mana kuri twebwe si bino vyubahiro vyo mw'isi turonka, saya amatungo yaciye ababwira ngo ku murongo w'umunani ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ibyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu. Haleluya. Babo babona ati ubu turagiye gushikira ubutegetsi ubutware. Mugabo mu rutonde rw'Imana, Imana yari isuku yari yabitunganije ko mpwemu yera azocaza ishengero rivuke ribeho ubutumwa bwiza bukwira isi yose. Na Arnaud ashikirwe n'ubutumwa bwiza. Haleluya. Arnaud nawe amenye Imana, acika icaremwe gishasha. Haleluya. Yesu arabwira ati ivyo onye n'ivy'iwanyu, ivyo si byo turimwo, ahubwo murindire mpwemu yera niyabazako muzoronka ubushobozi, muzoshobora kunshingira intahe, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe. Turi ku ijambo ngo icabona ca Kristo, icabona ca Kristo, icabona ca Kristo. Turi ku munsi wa Pentecote. Mugabo muvyumve neza ko umuzi wa mpwemu yera kijya gihe c'intumwa nkuko twabisomye ajya mu gice cya kabiri, urafise uko waje, hari uko Imana yari yabiteguye. Mugabo uno munsi twebwe nk'abizera, abitwa abakristo b'abanyamahanga, twakira mpwemu yera biciye mu kwizera Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Ntibikenewe kurambika kw'ibiganza, nta wundi mubatizo ukenewe urengeye uyo wizeye umwami Yesu, aho nyene ukatura umubatizo wa mpwemu yera uronse, kandi mpwemu yera muragendana. Imana ishimwe cyane. Kandi uwo mpwemu yera kumuronka hambavu y'ivyo adufasha, hambavu y'ivyo adukorera, hambavu y'ivyo atumariye. Muzi Bibiliya idondagura mu mirongo myinshi ntahava ngarukako, twebwe twamuhawe kugira ngo tube ivyabona vya Kristo. Icabona n'umuntu cyanye n'ikintu kigaragaza ukuri, ni ikintu kiba cyarabayeho hama umuntu niho yarari akavuga ati ibintu byagenze uku nuku nuku nuku. Umena kubwira ntushobora kuba icabona ca Kristo, Kristo ataraba muri wewe, ntibishobora gukunda. Ntushobora kuba icabona ca Kristo wewe ubwawe utarahinduka. Icabona gishingira intahe ibyo cyabonye. Ntushobora kuza hano imbere ubwira abantu ko Yesu abohora nawe ubwawe atarakubohora, ntibishobora gukunda. Ntushobora kuza ngaho imbere uremesha abantu ngo mureme ntimwiganyire, kandi umutima wawe hamayo uruhagarara, ntibishobora gukunda. Icabona gishingira intahe ivy'ukuri, ivyo cabonye cyangwa ivyo cabayemo. Wowe mu buzima bwawe usuzumye ubuzima bwawe, uramaze guhura na Kristo, urumva uno munsi wahagarara ukamubera icabona, ukabwira abandi ivyiwe ko akiza, yaragukijije, ko abohora, we yarakubohoye. Ntukiganzwa n'ubusambanyi wewe, ntukiganzwa n'akaboregwe, ntukiganzwa n'isaku, umunwa wawe ntibyanse, ntiwateranije naka na naka. Ubu tuvugana nyariho n'abicanye, nyariho abari mu mva bapfuye kubera akarimi kawe. Kristo we yarakubohoye. Ivy'amareba wewe urashobora kubwira abandi, mugabo warabibohotseko. Kristo ashaka kumubera icabona, ukabwira abandi ati jewe narabohotse, Kristo yarambohoye, Kristo n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Urashaka kumubera icabona uno munsi. Turi ku ijambo rivuga ngo icabona ca Kristo. Wowe uri icabona ca Kristo by'ukuri, cyo gushingira intahe Kristo. Uriko uramushingira intahe ku kazi, mu rugo iwawe, hajya umugabo mubana aragushingira intahe kubera wakijijwe amenye na Kristo. Ibaza ico kibazo. Umukenyezi mubana aragushingira intahe yuko we wakijijwe, uri careme gishasha wewe. Abavyeyi bawe bakwitegereje barashobora gushingira intahe ko turi vyabona byo gushingira intahe Kristo. Hari ico twagizwe, hari ico twaherewe mpwemu yera. Wewe bajya mukorana ku kazi, wewe arashobora kwemeza neza we kuri careme gishasha.
uri cyabona cya Kristo, uri cyabona cya Kristo. Imana ishimwe cyane. Mu kibano, mu muryango wagutse, mu bagenzi, wewe uri cyabona cya Kristo by'ukuri. Rabuba umutima wawe, suzuma ubugingo bwawe. Ikitubere muri kino gitondo nuko tuba ibyabona bya Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Tubi ibyabona bya Kristo. Nicyo twaherewe mpwemu yera, nicyo duhererwa mpwemu yera. Hano mu gice cya kabiri byakozwe n'intumwa, hajya twamaze gusoma ku murongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, bari barindiriye isezerano icyo Yesu yari yababwiye. Bari bakoraniye hamwe. Izi ntumwa zari Yerusalemu, ahantu mu nzu yo hejuru, bari barindiriye hamwe, bari mu bumwe, basangira, basenga, biyeza. Haleluya! Bafatanye, bari mu bumwe, barindiriye isezerano. Kandi ku murongo wa kabiri twabonye ngo haza igihinda kivuye mu ijuru, giturumbuka nko guhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Bari muri ubwo bumwe, bariko barasenga, bafatanije hamwe, bakundana, bariko barasangira, hakoreka ikintu gikomeye cyane. Hakoreka igitangaza, haza ikintu giturumbuka. Imana iriyerekana. Haleluya! Ndashaka ko iyi mirongo itwigisha ikintu ishengero ry'uno munsi. Bene data, by'ukuri muri mu rugo, muri muri korali, muri komisiyo kanaka, igikorwa cy'Imana mwahamagariye gukora, muri mu ishengero, muri mu gisata kanaka, nimba mwiteze kubona igitangaza cy'Imana bakorera, nimugiranire ubumwe basha. Haleluya! Tugiranire ubumwe, tugiranire ubumwe. Ahantu hari ubumwe, ahantu hari urukundo, ubwo bumwe buca bukwegera Imana, bukayikwega, Imana ikururuka, igakora igitangaza aho hantu. Mugabo genda urabe no mu migwi ahanyene mu ishengero, ahanyene mu ishengero turakorana mu migwi tutemerana, turakorana mu migwi tunegurana, turakorana mu migwi tugenda turasamburana, turakorana mu migwi tugakorana mu buryarya, turakorana mu migwi tukama mu ntambara. Mugabo tutongo two turakora igikorwa cy'Imana. Imana yahe? Imana yahe? Imana izotuduza gute atabumwe buri hagati yacu? Twama mu ndyane, twama mu migumuko, twama mu majambo, twama mu bintu by'intambara gusa. Imana izokururuka ryari? Izi ntumwa bari hamwe mu bumwe, imitima yabo iri ready, yiteguye, barindiye isezerano ry'Imana. Bica bituma Imana yururuka muri bo, igitangaza kirakoreka. Haleluya! Haleluya! Ubumwe mu migwi, ugufatanya mu migwi, abantu nibajamwe base. Ikintu kibabaje, turaja muri iyo migwi harimo ya mashari, inzigo n'ibindi, ama tugaca tunahamagara Imana vraiment. Mu mitima iwacu havumbagaye, hari ubucafu, hari imyanda iteye ubwoba. Abakristo turinjyanye ku rugero ruteye ubwoba. Ukaja imbere y'Imana, data, ugasenga, ugasengera ibikorwa, ugasengera abakozi, kandi mu mutima wawe utemeranya n'ibiriko biraba, atari huri, utari kumwe na bene data. Inama yakoranye yaheze, uci ugiye gukoresha indi nama hari inyuma, uburyarya, gusambura ibikorwa. Bene data, tugiranire ubumwe. Haleluya! Haleluya! Mu rugo, harya mu rugo hariho ibintu mutazopfa mushikiriye, gushika umunsi muzokwibuka ko muri umugore n'umugabo mukagiranira ubumwe. Hageze gusenga Imana mukayihamagara mwese cyarimwe, kandi Imana izobagira neza, izobatabara. Haleluya!
Haleluya. Ubumwe burakwega, Imana ikururuka igakora igitangaza. Amajambo tugiye kurangiriza ko ahanyene nibyaciye bikurikira ngo bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi. Ukuvuga ngo ababigishwa canke izi ntumwa batararonka mpwemu, ubwo bari babufise bwari bwinshi cyane. Mugabo mpwemu aje giturumbuka kwa kundi twabisoma, ibintu byarahindutse. Ahari ubwoba haciye haza gushira amanga, haza kurinda, haza gushingira intahe Kristo. Batangura kuvuga mu zindi ndimi uko bazihawe na mpwemu yera. Kandi mubyumve, izi ndimi si rabababashishisha, oya, si bya bindi ngo sita sinefu, si bya bindi babesha hariya n'ibindi. Oya, nasomye ijya mirongo yo munsi, mubyumve neza. Bavuga indimi zihari ku isi z'ayandi mahanga, z'ibindi bihugu. Hari abantu uno munsi bagendana ubwoba ko atampwemera bafise, uko batagira ra shishishe n'ibindi. Mugabo nimba warakiriye Kristo by'ukuri, mpwemera uramufise. Imana ishime cyane. Haleluya, haleluya. Tuduze ibiganza shengero ry'Imana. Bavuga mu zindi ndimi. Hanyuma turabona ngo abayuda n'abandi bagabo bubaha Imana bari baje bava mu yandi mahanga yose, Bibiliya badondagura harya bumva havugwa izindi ndimi, indimi zabo, indimi bavukanye. Twabisomye mu ijambo ry'Imana, baratangara ati abasabanyagalilaya ibintu bibaye n'ibiki ko twaravuga indimi zacu. Mugabo agenda babwire impamvu byakoretse uko ni kubera iki. Ibaze nawe, kubera iki bose bavugishwa mu ndimi z'andi mahanga? Hari kugira ngo amakuru ya Kristo, inkuru za Kristo zamamare mu mahanga yose. Haleluya. Nibibe ibyo Yerusalemu gusa, mugabo bigende i Yudaya, bigende i Samariya, kugenda gushika ku mpera z'isi yose. Aba bakozi b'Imana bari ibyabona bya Kristo byo gushingira intahe Kristo. Mubyumve bene data, twaragira ubuntu twarizeye Kristo. No mutwe turahimbaza Pentecote, ni sawa, mpwemera twaramwakiriye. Mugabo mpwemera turiko turagendana nawe. Hari umujanama wacu, inama tugira turazigendera. Usuzumye ubugingo bwawe, urasanga by'ukuri ukwiye guhagarara no musi w'ikiro gitondo ukemeza kuri cyabona cya Kristo wewe. Nimba uri cyabona cya Kristo, uri kuramushingira intahe, uri kurabwira ibyaremwe ubutumwa bwiza. Ega nitwahamagariwe kwambara amakoti gusa dimanche n'amayiniforme meza kugira ngo tuze hano mu Kigobe. Oya, twarahamagariwe kuvuga inkuru za Kristo ahatandukanye twirigwa, abo dushobora guhamza. Dusaba Imana muri kino gitondo idushoboze tubi byabona byiza byo gushingira intahe Kristo, tuvuga ubutumwa bwiza. Hariho benshi ko barapfa bapfira mu byaha, hariho benshi bataratahura, bataramenya urukundo rwa Kristo. Mugabo kandi abo nta wundi wo kubabwira, kandi wo kubashingira intahe ni wewe witwa umukristo. Si igikorwa cya pastori, oya, ni igikorwa cy'uwitwa umukristo wese kuba icyabona cya Kristo. Tugiye gusenga Imana. Bene datarimvye bashiki hano. Ariko kandi uno munsi usuzumye ubugingo bwawe, urumva by'ukuri ko atabwami bw'Imana buganje muri wewe. Kubera iki? Nta kibanza urabuhereza. Nagenda kwibutse ngo Kristo nta wundi yaje kurondera. Kristo nta wundi yapfiriye umunyabyaha, yapfiriye wewe. Kandi mu gutanga mpwemu yera kwiwe kugira ngo abane natwe abamwizera, ni kugira ngo nawe ugirirwe ibako muri kino gitondo, ubwigwe amakuru ya Kristo kugira ngo umwizere. Uyu munsi wa Pentecote ukubera umunsi mwiza wo kumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Yesu. Nawe uragomba kuba icyabona cya Kristo, uragomba gutwara ubutumwa hariya mu muryango. Hariho benshi ariko barapfapfira mu byariya mu muryango, hariya mu bagenzi. Uno munsi niwakira mpwemu yera biciye mu kwizera Yesu Kristo, ubushobozi uraja kuburonka, uraja gushingira intahe Kristo. Bwabwo wari ufise uraja guhera uno munsi. Imana ishime cyane.
bwa bwoba kwagukekereye wari ufise uno munsi birahera, urambikwa inkomezi nshasha mwe muyera niyamara ukuza ko biciye mu kwizera Kristo, maze nawe utangure kuba icabona cyo gushingira intahe ibyo Yesu Kristo yakoze. Tunamika amaso ariko kandi wiyumvire kuri iri jambo, ugasanga mu buzima bwawe wisuzumye usanga by'ukuri utari icabona ca Kristo nkuko byategerezwa. Uragomba gusaba inkomezi, uragomba gusaba mpwemu yera abe muri wewe, agerere muri wewe, agushoboze. Tera intambuko tugiye gusenga Imana, tera intambuko uve mu kibanza uri ushike hano imbere tugiye gusenga Imana. Ariko kandi ushaka kumaza igihe kirekire ubuzima bwawe burongorwa ukundi, burongorwa na Satani, atamana iri muri wewe. Ugomba kwakira Yesu Kristo, turaguhaye ikaze nawe tera intambuko. Bene datari kubararirimba ubande bimvira kwa amajambo, mwe mwera kagira cyakubwira ucuhaguruka kugira ngo dusenge Imana ushike hano. Kaze baririmba. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe yawe. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe yawe. Ubwami bwawe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe yawe, yawe. Ubwami bwawe, ubwami bwawe buze. Ukirika muriyumvira kuri amajambo dusaba ishengero twese tuhaguruke. Hari isengesho ku bugingo bwacu. Karibu mwene daturatera intambwe, karibu. N'ubundi yumva akeneye isengesho gihare turamuhaye ikaze. Turagiye gusenga Imana muri kino gitondo. Ubwami bwawe buze, kaze tera intambuko ushike hano imbere. ibyo ushaka bibe yawe. Izina ryawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe yawe. Izina ryawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe yawe. Izina ryawe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe